Okay, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye twongera kubaha akaze kuganira ibiganiro vyacu hano kuri Vikasava Official. Ntiduhengeshanye rero kubaha ibiganiro bitandukanye bijanye n'uburimyi. Uburimyi ni ikintu c'ingirakamaro cane, kuvuga ngo urimye neza uronka ibifungurwa, hama ugafungura neza ukaryama neza, maze kuryama neza rero uca uvyuka neza ugakora ibikorwa vyawe neza. Urumva rero uburimyi ni ikintu c'ingirakamaro kandi gikwiye gutezwa imbere. Nico gituma tudahengeshanya kubigisha ibintu bitandukanye bijanye n'uburimyi. Rero ngaha murabona muraza ko twama tubashikiriza ibiganiro cane cane bishimikiye ku burimyi. Uburimyi butuzanira iterambere muri rusange. Uburimyi rero ni umushinge w'iterambere. Ibigo vyose vyateye imbere vyinshi vyatanguye ku burimyi, hanyuma rero biraduga bigira no kw'iterambere igera kure. Rero ngaha tabaye kaze kugira ngo mukurikirane kino kiganiro bivanye naho muherereye. Uherereye muri Amerika, uherereye muri Canada, uherereye hirya no hino kw'isi, uherereye mu Burayi bwose, uri mu Bushinwa, uri muri Thailand, uri ngaho muri Nigeria. Muri Nigeria ngaho murazi ko murima imyumbati cane kandi imyumbati ibazaniye amafaranga menshi cane gose. No ngaho muri Costa Rica murazi ko murima imyumbati myiza kandi ibaha amafaranga mukoresha mu iterambere ry'igihugu. Tutibagiye ngaho hakurya muri Congo. Muri Congo murazi ko murima imyumbati kandi naho nyene irabinjiriza amafaranga menshi cane. Tubagiye rero hari ibihugu vya Aziya, ibihugu vya Indonesia ngaho mudukurikirana marima imyumbati. N'abarashobora kumva ururimi rwacu duha tubona ko baraba amavideo yacu bakaraba ibitari bike. Rero turabatumiye gukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Vikasava Official. Welcome to our YouTube channel Vikasava Official. Please subscribe and share and comment. Rero turabahaye kaze kandi kongera gukurikirana bino biganiro hano kugira ngo dushishikare kurima kandi uburimyi dushone kw'iterambere nyaryo. Ngaha rero murabona igiterwa c'umwumbati ngahaye, ibiterwa vy'imyumbati biteye ku murongo. Ibiterwa vy'imyumbati biteye ku murongo kandi vyiza cane. Mu mavideo twarabahaye ingene dushobora kugira gute, ingene dushobora kurima imyumbati mu buryo buri moderne. Rero ku bantu bashobora kumva ururimi rwacu, ururimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi nyene, n'abandi bagira barumva n'ururimi, twagomba tubahe kaze gukunda kino kinyamakuru canke ino chaîne yacu ngaha kuri YouTube, kuko n'ahantu tubashikiriza uburimyi bugezweho, uburimyi buri moderne. Rero ngaha murabona igiterwa c'umwumbati ngahaye ni igiterwa giteye mu buryo butangaje kandi uburyo nibaza ko benshi batari babuzi. Rero murabona ngaha urabona kino giterwa twege hariho amavideo twatanze turababwira ati twege iyo duteye igiterwa kidugana imitwe ibiri. Rero hari amavideo twatanze, rero muriko murabona ngaha ingene kino giterwa caduze kandi kikadugana imitwe ibiri yonyene. Mugabo rero hari ibiterwa bigira ramification canke hari ibiterwa bishamika bigira amashami menshi bicitse hejuru. Ivyo rero twarababwiye ingene mushobora kubitera. Rero ngaha kino giterwa cavuye hasi gifise imitwe ibiri yonyene. Murakibona ngaha, murakibona kandi ko kiriko imyumbati. Imyumbati iriko murabona ngaha, imyumbati iriko mwegereye ngaha murabona ko imyumbati iriko. Rero iki giterwa iyo tugiteye murabona ngaha, murabona igiterwa duteye ngaha ntikiboneka. Mwegere ngaha murabe, umunsi tumba twige kabisa kugira ngo abantu bitegura kurimira agatasi. Twege ngaha mu gihugu cacu twitegura kurimira agatasi, ni kuvuga ngo duhera mu kwezi kw'icenda, ubenshi hari bariko bararima ivyo bita kubika canke guhanda, ibintu bene ivyo, kugira ngo mwitegure imvura izogwe mufise ivyigwa bihagije kugira ngo mutere ibiterwa neza. Murabona rero ngaha turiko turabereka, murabona ngaha, murabona ibi
twegeye bino biterwa aha igiterwa nyamukuru twateye ntikiboneka ni ukuvuga coco kiri ngaha hasi kubera twamaze kugifurira kiba kigera nko ngaha iyo tugiteye muga tumaze gufurira urabona ivu ryaraduze tumaze gufurira co kiryaye ntigishobora kuboneka rero aha twasize amahere canke amaso y'igiterwa ni ukuvuga amaso ni bene aka ndabereke amaso ni bene aka kantu akamona kameze nk'akadunduye aka rero niko kanaga ku giterwa c'umwumbati aka niko kanaga ku giterwa c'umwumbati rero mu kugitera kuvuga twasize amahere abiri canke amaso abiri benge mu bivuga mabona amaso ijisho rimwe ngiri iye rya kabiri nkiri iri ngaha haruguru ngaha no ngaha hagati canke inyuma usanga ariho kuvuga rimwe abiri atatu ngaha rero nukuvuga ngo mu gutera dusiga amahere abiri canke atatu hejuru hama munsi tukashira 8 ariya rero agiye munsi nukuvuga ngo niyo azoheza akaba imyumbati ariya 8 mugarige dusigaye yarenga hava n'igiterwa ne kireha aha rero aya abiri aja hejuru niyo yavuyemo rero ibi niyo yavuyemo iki be niki mubona n'ibiterwa bibiri vyaduze ari bibirenga aha twari twasize amaso abiri ni ukuvuga ngo aya maso abiri niyo yavuyemo ibi biterwa umva acamera gacaduga gacavamo ibiti bibiri canke imitwe ibiri niyo vy'ibi rero mubona rero hari abantu batera imyumbati ugasanga basize amaso menshi dufata igiterwa c'umwumbati bakigejeje nko ngaha ubona kuva ngaha hasi murabona ngaha hasi ugasanga baduzi bagejeje nko ngaha kuvuga ngo kiba ari kirekire cane kuvuga ngo usize igiterwa kininiya cane ugasiga uruhande runini hejuru ugasiga amaso arenga 2 canke arenga 3 ni ukuvuga ngo ariya maso yasigaye hejuru yose acanaga gicayigira imitwe myinshi rero kimaze kugira imitwe myinshi cane irenga 2 canke irenga 2 bashangishika kuri 5 kujya kuntu kiba cagize imitwe myinshi hejuru ni ukuvuga ngo hasi nanyerekeza kugira ubuzi bwinshi cagira ubuzi bwinshi cane bw'imyumbati uko giterwa kimeze hejuru hajya no munsi niko kiba kimeze abantu mwize ibintu bijanye n'igiti kugira abona gifise amashami hejuru niko n'imizi hasi kiba kimeze nibaza ko muca mu bitaho rero ngaha haduze ibiti bibiri ni kuvuga ngo cagishora imizi hasi minini imizi minini ishobora kujako imyumbati myiza Yaze ko ngaha tuko turahumvikanako kuvuga rero ubona iyi migaga n'imyumbati iyi migaga nayiberese iyi n'imyumbati ubona ko nagifuriye imyumbati iri hasi bibaza mubona imyumbati dusoroma ingene ingana musunyuma mu video muramubibona rero ngo bakubereka neza ingene mushobora kubitera rero himbura igiterwa cawe neza kuri santimetero 20 canke 25 muga vyinshi usanga bipima 20 hanyuma rero ico giterwa gipima santimetero 20 canke 25 kuko hari usanga aya maso y'imyumbati usanga ari kure na kure ntibishobora gushikana 25 ariko mu gihe amaso y'imyumbati ari hafi na hafi nk'ibi mubona ibi mubona nkaye aha niri mubona ko niri nini nyuma ariho ahayo usanga ari hafi na hafi kuvuga no kuvuga hari gihe usanga hari distance nini hagati yihere n'irindi no kuva aya maso y'igiterwa aho niho uca igiterwa c'imetero 25 nga mu gihe yegeranye nkuko urabona rimwe riri ngaha irindi riri ngaha rimwe riri ngaha irindi riri ngaha aya rero ni ari hafi na hafi niho rero muca mugira gute niho muca igiterwa cipima santimetero 20 kuvuga santimetero 20 ni kuvuga nkagwize gutyaye santimetero 25
kuva uco giterwa gipima santimetero 20 ku maso yegeranye. Hanyuma rero ico giterwa gipima santimetero 20 uca ugitera 3/4. 3/4 muravyo ni ukuvuga ngo usigaze ca kane hejuru, hanyuma rero munsi ukahashira 3/4. Nivyo rero vyibiye bica biza kimwe ca kane gica kiduza ya mitwe mubona ngaha. Mwana ko cyadugije imitwe 2 kandi myiza. Ahantu hose sa munsi ngaha. Munsi hari imyumbati murabibona. Iyi migaga mubona ngaha ni imyumbati. Nayibona ngaha imigaga mubona ngaha ni imyumbati. Ni imyumbati. Aho uzunguruje nayo hirya nyene nuko nyene. Rero ibyo guhimbura giterwa muravyumvise, ingene mu gitera muravyumvise. No kuvuga ngo nk'ibibazo muza kugira maza kwandika muri commentaire kugira ngo tubasigurire neza tuko turabishura bivaye n'ibibazo mubaza. Rero ngaha mwana ibitenge vyaduze. Iki giterwa rero ni igiterwa kigira namaze kubivuga ni igiterwa gishamika. Ahagise hejuru kigira amashami menshi. Mugaro n'indi biterwa bidashamika. Nzogaruka ndabibereka. Ibi rero bihicize hejuru cyane bigira amashami menshi. Aya ari hejuru yo nta kibazo kuko aya yo hejuru naza kurondera ibyo kikenera agaca taravomerera ya mizi iri y'imyumbati wasanga imbati baye minini cyane. Ayo hejuru nta nakimwe. Mugabo ngaha hasi bukimera hategeza kuduga ibiti 2 canke 3. Mugabo jewe ibiterwa byinshi bizana ibiti 2. Reka rero nduge buhoro buhoro ndabereke hejuru ingene kimeze. Nabonye hasi turahejeje kandaberekero hejuru ingene kimeze. Nabonye hejuru ingene kimeze. Murayibona hejuru ingene kimeze. Murayibona ngaha. Ona ingene menga ni ngogo bitonze ku murongo. Murayibona hari igiterwa kihari hirya ndaza gushikayo ndakibereke. Rero murabona ngaha hejuru ingene kimeze ngaha. Mwana abene igiterwa rero iki kigira imbuto nyinshi yo uri kuragitera kubera gifise ibiterwa byinshi. Era hariya. Menga ni ngogo he. Rero ngo manduge no hejuru mu mababi ndabereke. Twege ibiterwa bimwe bitotaye kubera turabitera neza kandi gasanga bika imyumbati. Nabonye ngaha ona kari ibiterwa vyiza bimeze neza. Ibiterwa vyiza cyane bimeze neza. Nana ngaha ahari hageze mu gihe cyo muci. Muraza ama video nabahaye avuga ku ngwara zifata imyumbati. Hariho ubukoko sinzi ngina babwita muri Kirundi ariko mu Cyongereza ni white cliffs. Ukuvuga bwo bukoko n'ubukoko bwera. Nibwo rero ukunda gukwiyagiza ziriya ngwara. Iraba nkaha. Ona bwa bukoko. Abitegeje neza buca buraguruka. Hageze mu gihe cy'icero buraza bukaza mu mababi. Ubwo bukoko rero bisaba kubupoma. Murabona? Ubu rero bisaba kubupoma ko nibwo bukwiyagiza za ngwara za cassava mosaic disease canke cassava bacterial brown. Rero ubukoko nibwo buzikwiragiza. Hageze mu gihe cyo muciro mu gihe wagize umwuga ikintu cy'uburimyi urabupompa canke ugapompa imyumbati mu gihe ntato bamuci ukayipompa kugira ngo ubukoko ntibusubire kwiragiza ziriya ngwara. Rero icoye cyari giciyemwe mwaze ko nabwiye ingwara zifata imyumbati, ingwara zikomakomeye zifata imyumbati. Rero ubwo bukoko mubonye ngaha abumuna ngaha akuma usanga buriko burera buriko. Ubwo rero nibwo bugira gute nibwo bukwiragiza za ngwara. Kagaciye muri katugaruke kuri bya biterwa. Igiterwa ngo ndakive ko ngomanje kukindi. Ibiterwa rero ni ibiterwa shure. Murabona rero iki naco kigiterwa ngaha. Igiterwa murabona nateye iki. Nateye ikiye. Akana kameze iruhande. Nakameze iruhande kandi akagafise akamaro gake. Ahangomye ndaza kugakura. Mugabo uduze hejuru kino giterwa ikiye. Ona kino giterwa
urabona ntanye ikize hejuru carashamitse rero iki urabona amashami rero aha nari nasize mwamse ngaha ngaho urabona ko nasize ibe nababwira bitatu ica kane hejuru urabona mwabona icyo nateye ngaha ngiki urabona kari kasigaye hejuru naka ngaka ngaha akaaye ngaha ngaka hano kuvunika kuvunika kubera karumi hari hasigaye akaaye kuva ngaha kugera ngaha rero ubona ko iki giterwa caje kimerera hepfo aha rero hasigaye nari nasize amaso abiri hejuru rimwe hirya igicanazi be n'irindi hino ngaha iryo ngaha rero ntiryanaze iribona ngaha ntiryanaze mugaha haci hanaga iryo hirya ngaha cyo haci haduga igiterwa kimwe rero mugabo kimaze kuduga caciye kibona yuko gikeneye undi mutwe n'ubu mubona ngaha baduze mu nyuma ubu mubona ngaha baduze mu nyuma ngaha ariko uwuye ahangomvye no uvuna kubera uwuye kubera urabona ntibingana aka kaduze mu nyuma nona ngaha aka kaduze mu nyuma ni gato ni gato ngaha habe nuko avanda kavunye kubera ntaco kamaze aka naco kamaze kubera yuko aka gaca kaza kuzana imizi mishasha aka kazana imizi mishasha kasanga iyo mizi mishasha cijako akaye ije ko rero nk'ubugiye ko mu gihe cyo muci ntaciza kumara uca bugomba ati buto bugaca bunyohana na yayindi yiki bugaca kaguma gakwega hejuru kagakwega oxygene ivane n'igihita wagikenera kaca kaguma gakwega ariko kaje mu nyuma ntaco kamara akaye nje bituma ndanagakuye ko haca hasigara igiterwa conyene kugira ngo imyumbati ibone kuvyibuha rero iyo uriko urabagara ukabona ubuterwa bwaduze ari buto mu mbavu burenga imitwe 2 canke 3 buryo urabukurako ukabuhanya ukabukura kugira ngo ijya myumbati ugacufurira kugira ijya myumbati izoshobore kugira gute izoshobore kuvyibuha rero murabona nko hasigaye kino giti ki aka naho ndakavunya kantangorana kino giti ki murabona hejuru naco nyene carasakaye iki rero kitogira myumbati arezo ciguma ivyibuha iri munsi kubera kano kanda gakuye mugera karekeza ko kazana imizi mishasha iyo mizi mishasha rero ntaciza kumara none ayo cagiti kice kiboneka neza kuvuga ngo nateye akaseruka hejuru karaka haseruka amaso abiri rimwe n'ikiye camezi ikiye hanyuma irindi ryari ngaha ntiryashoboye kunaga none ari haseruka icakane c'igiterwa hariya hasi hari bitatu vya bine y'igiterwa nuko rero mushobora kurima imyumbati yanyu mitegure kugira ngo murime neza muze mwimbure neza twe ntituhengeshanya kubaha ibiganiro bitandukanye kandi turazi neza yuko uburimyi hari ikintu nyamukuru cafashije ibihugu vyinshi cyane mu iterambere cyo bituma tutahengeshanya kubereka ivyo tuba dushoboye rero ni utagira subscribe canke sabone bivanye n'ivyo telefone canke tablette yawe canke computer yawe canke n'ikindi cyose ushobora gukoresha mu kurora ino video kikwereka uragenda ugire subscribe ufyonde kuri sabone hanyuma rero tumanuka hepfo rano ahantu handitse ngo oro mu Congereza canke tute mu Gifaransa congera ufyonde kuri agakengera kugira ngo uze ugume ubona ibiganiro tubashikiriza imisi yose nongera kubabwira ngo hari umuntu yatubajije imyumbati bashaka kurima ahantu hakanye niba uba ahantu hakanye rero hari ubwoko bw'imyumbati ushobora kurima ishobora kuresista ahantu hakanye ni imyumbati iri mu bwoko bwa narocas rimwe hamwe na narocas kabiri hamwe na TM
E14 ni imyumbati rero ushobora kwira gute gutera ahantu hakanye, aho muyironka murabaza mu bigo bijejwe uburimyi by'ibihugu bitandukanye. Ngaha mu Burundi ikigo kijejwe uburimyi n'izabu niho mushobora kubaza imbuto muba mukeneye zose. Twizere yuko hariho abashakashatsi babishoboye nibo batazifise bashobora kuzigutumira hirya no hino. Tukaba tubasezeye tuvuga ati bye bye, murakoze cyane.